nasanze ariyo muhejeje rero reka tuyiririmbe tuyisenge tuyibwire Imana ntuyiririmbe nk'uririmba gusa ariko uririmbe nk'ukabwira papa wawe maze iminsi nshimikiye kucerekeye ko turi abana b'Imana ko Imana ari papa wawe kuri umuhungu w'Imana umukobwa w'Imana ntuyiganirize nk'iyikure yawe wiganirize nk'iyiba muri wewe wahindutse ingoro y'Imana wahindutse temple y'Imana wewe ushimira Imana yahindutse kuza kuba muri wewe Imana ntikiba mu mazu iba no mu ijuru ariko iba mu ijuru ikaba no muri wewe wanditse rero n'umengo katuririmbe umene umutima wa mbere w'Imana wishimire ku buntu bwawe urukundo rwawe ntiwibuke amadefo ufise amadefi y'uko uracamo ibibazo ingorane ibintu bigosha n'ukuremereye ibyo ubishire hasi ariko umuntu akaba akanya gutazira ko kwipostera imbere y'Imana ko gufukamira Imana ufukame uryama uhagarare ugendagende ugara amaso yugare uyugurure wowe uko muri makorongora bari kubikora ariko uba mu kanya wo gushima Imana ku rukundo rwayo ko mu kanya wo kwibwira Yesu yakoze mu buzima bwawe ube mu kanya ko kuvuga imwe mu Imana ndashaka umwanya wo kuruhuka nituwe mu bintu by'amajambo gusa no mu cyo mu karuhuko kamwe mu Imana bakatuba turongora uko biri kose ndazi yuko uni wa mwanya wo kuguhimbaza ndacafise impamvu yo kuguhimbaza aracari ishimwe ku mutima wanje uko biri kose ndazi yuko nkunda uyuri wa mwanya wo kuguhimbaza Twese hamwe mubereye gushima n'amajwi arenga kure
ubuzima bwacu bwitwararitse gusumba ko twabitahura uko ubwenge bwacu bwashobora kubitahura. Turagushima ko wahindutse ubuzima bwacu muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubugororotsi, ukaduhindura abera muri Kristo, ukadukiza umuvumo byagezwe. Kristo akawikorera ku musaraba, urubanza rwadutsinda akagwikorera, ukaduha ubuzima bushasha burenge ubuzima busanzwe twagufise Mana. Ndagushima ko buri wese mwami ari ngaho amugire neza kandi wamuhezagiye Mana. Hari abatoya babizi ko bahezagiwe, ariko data nuko umugoroba wo kuvuga ati twarahezagiwe, abantu twagiriwe neza, abantu dutandukanye n'abandi bantu bariho ku isi. Ndagushima ko ubuzima bwawe butangaje mu mitima yacu Mana. Ndagushima ko watugiriye neza kandi tugire neza abandi data. Si ugira gusa tugubwe neza mu mubiri wacu, mu mitima yacu, ahubwo kugira ngo wowe data icyo cyawe kigaragare ku isi biciye muri twebwe, biciye no mu bantu tubana data. Turaguhaye ishimwe kuri uno mugoroba mwiza kubw'amajambo mazima tugiye kumva data mu izina rya Yesu. Ntidusenga mwami ngo yaheza gikora yamaze kuyahezagira kuko ni wowe jambo. Aba turasenze data kugira ngo amajambo ijambo ryose risohoka mu kanwa mwami kigiye kuvuga muri uno mugoroba Mana, ibi ijambo riza guhindura ubuzima bwacu, riza guhindura ibyiyumviro byacu, biza kudutahuza dimansiyo nshasha wadushize muri ubuzima. Haba amajambo gusa Mana, abo turasenze ngo mpemu wawe agende ayashira mu mitima, ayabibe imbuto itabora mu mitima yacu data, kugira ngo yame ivyama udushobozi rugenda turabigenderamo ku munsi ku munsi data, kugira ngo ubushobozi bwawe n'umwami ukora muri twebwe abizera Kristo Yesu ugende bugaragara ku buzima bwacu Mana. Senge waje ngaha mwami afise ubwoba, yihemuye, aganya, yumva ivy'Imana atavyumva neza, kugira ngo uyu munsi aho ugenderwa n'uhoraho, uwo munsi mwami amugura amaso kumwe Pawulo yasengesheje ab'Efeso agasenga avuga ati kuba numvise urukundo rwanyu, urukundo mukunda abera no kwizera kwanyu, gusa ibigeshe nyakubasengera kugira ngo Imana data se umwami wacu Yesu Kristo ibahe mwemu y'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, kugira ngo mumenye iragira ifatanye n'umuhamagaro wanyu muri Kristo Yesu. Data turasenze mu izina rya Yesu, iragira ifatanye n'umuhamagaro wacu Kristo Yesu, kugira ngo turimenye kuno mugoroba, dutahure, duhishurirwe, tugire un esprit de sagesse, de connaissance et de révélation, tumenye, dutahure, duhishurirwe, tugire ubwenge bwawe, tubube Mana, urukundo rwawe Mwami ruganza imitima yacu muri Kristo Yesu. Tubandanye Mwami tubaye pamwe ku munsi ku munsi, kugira ngo Mana icubahiro kibe ari icawe, kugira ngo datuve ngaha Mwami turi motive yuko Kristo aba muri twebwe, tugakurikira mu birenge vyiwe kugira ngo atujane aho ashaka. Ndasenze kugira ngo Mwami uwaje ngaha muri confusion y'ibintu bitandukanye umugire neza Mana, umugure amaso y'imwema kugira ngo abone, umugire amatwi y'imwema kugira ngo yumve, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushima Mana kubw'ubushobozi bw'umusaraba, turagushima kubw'ubushobozi bwa mpemu yera, turagushima kubw'ubushobozi bw'ijambo ry'ubuntu bwawe data, kuko ari ijambo rihindura imitima, ari ijambo ribohora kandi riruhura, kugira ngo data icubahiro, ubuntu, imbabazi n'amahoro bigwizwe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dufate amabibiliya yacu naho twandika, dufate amabibiliya yacu naho twandika, tuje mu gitabo ca Yohana igice ca 13, Yohana igice ca 13 umurongo wa 10 na 34 Yohana igice ca 13 umurongo wa 34 na 35 tuvuge ku ijambo rivuga ngo ububasha bw'urukundo. Ububasha bw'urukundo niryo jambo ry'uno munsi, ububasha bw'urukundo canke la puissance de l'amour, la puissance de l'amour, ububasha bw'urukundo. Ijambo urukundo ni ijambo abantu benshi bavuga ko cane, ariko no musashaka turirabe mu buryo bwagutse uko mwemwe Imana dushoboza bivanye n'urugezo umuntu aba agezeko mu gutahura. Ni ijambo ryubakiye ku mutima wa Bibiliya. Rero turabe uburyo bubiri ijambo urukundo rikoreshwamo muri Bibiliya bivanye ku mukristo. Turaca kuraba ku ruhande runini ingene urukundo rw'Imana rugaragara ku buzima bwacu, icyo urwo rukundo rw'Imana rukora mu mitima yacu, hanyuma turabe n'ububasha bw'urwo rukundo rw'Imana mu buzima bwacu hagati y'abantu baba bakijijwe n'abadakijijwe, kuko gukizwa ni jewe n'Imana, ariko ni jewe na bagenzi banje si ukuvuga abo dukorana cyangwa umuryango wanje gusa, ni umuntu wese tugenda turahura mu buzima Imana izana mu buzima bw'iwacu. Rero imigenderanire yanje n'Imana, ariko n'imigenderanire ya wewe n'abantu mukorana, ya wewe niwe mubakanye, ya wewe n'abantu muhura mw'ibarabara, ujya mu shoferi, mu konvoyeri, umukozi wawe, iyo migenderanire dushaka turavuga ububasha bw'urukundo. Reka dusome muri Yohana 13:34-35
wigisha nimukundane nk'uko nabakunze aba ariko namwe mukundana nabaye icyagezwe wigisha nimukundane nk'uko namwe nabakunze aba ariko namwe mukundana nimwagiranira urukundo n'uwo bose bazomenya ko muri abigishwa banje avuga ngo nimukundane nk'uko naje nabakunze ni Yesu akabwira abigishwa biwe turavye mu buzima bwa Yesu n'intumwa ziwe n'abantu yagenda arigisha abantu batandukanye turabona yuko bagenda baramubaza ibintu bitandukanye bivanye ko yigisha mu buryo batamenyereye abafarisayo narababwiye ejo yuko bari baragwijije ibyagezwe barabigira 613 bagaca basanga umuntu byose abyitondere ariko turabona muri Matayo 5:17 gushaka 19 Yesu avuga ati sinaje gukuraho ibyagezwe n'abavugishwa ariko naje kubishitsa bisigura iki nibisigura ko Yesu yaje kugumizaho byagezwe bya Mose nkuko twabibonye ejo ariko yaje kubigenderamo Yesu Kristo kubishitsa nuko yabigendeyemo byose je tubabiri tubwira ngo Yesu ntiyigeze akora icaha na kimwe abafarisayo abantu batandukanye b'abasadukayo n'abandi baramwagiriza amakosa bagerageza kumutora amakosa bakanamutega n'imitego itandukanye kugira ngo acumure ariko bamuraba bagaca babwira ati muri mwebwe ndashaka kunyagiriza icaha kandi bamwe yabahejeje kubabwira ko ari abana b'inzoka abana yaje kubabwira ati bamwe abana b'imbwebwe mwe abana yaje kubabwira ati mwamva zugaye mwe abandi bakababwira amajambo mugaje kubabwira uko agaca babwira ati inyo nyagiriza icaha Bwana Yesu asifiwe tubona ko Yesu ntiyaje gukuraho ibyagezwe yaraje kubishitsa ariko atakubishitsa mu buryo bwo mu ntebo mu isezerano rya kera babishikije mu buryo bwo mu mubiri bagatanga ibimazi nk'uko twabibonye ariko mu isezerano rishasha Kristo Yesu yaraje arabigenderamo amaze kubigenderamo ashikana ubugororotsi bwose mu izina ryawe no mu izina ry'iwanje haleluya agendera mu bugororotsi bwose Imana yasaba kugira ngo niba mwizera ubugororotsi bwiwe azabuguhereze Imana iguharura mutegeza arenga gucagezwe na kimwe ariko ni Yesu atabirenze ko uri kwama wabirenze ko misi yose Imana ikuravye ivuga ati agororotse n'umuhungu wanje yitwa Yesu Kristo Yesu yarabigendeyemo arabishitsa amaze kubishitsa ibyagezwe byagasaba yuko umuntu yabirenze ko yicishwa amabuye akabambwa hari ibihano byo yatezo kuguhabwa ariko turabona ko Yesu Kristo ibyo byose yaravyikoreye ku musaraba Yesu ntiyabishikije gusa mu byerekeye kubigenderamo ngo ntabirenge ko ariko yanabishikije mu kubambwa ku musaraba uko birivuga ngo azoba avumwe uzomanikwa ku giti cy'umusaraba kubera atitondeye ibyagezwe Yesu amanikwa ku musaraba yita ikivumwe ntiyise ikivumwe ko rero yakoze ibyaha ariko yagiye mu kibanza cy'iwawe yabaye umurepresenta wawe kubambwa igihe yabambwe igihe bamufata bakamwambura impuzu zose bamwambura impuzu mu kibanza cy'iwawe kuko yaraje gufata ishusho ya Adamu wa mbere afata ishusho ya Adamu yambara ubusa ku musaraba mu kibanza cy'iwawe baramufata bamujana ku musaraba ariko bamujanye ku musaraba yabashitsa ibyo byagezwe ariko arabishitsa arabigenderamo baramufata baramubamba ariko ikintu Yesu yakoze gikomeye cyane nuko mu Bakolosayi 2:13-14 Abikolosayi 2:13-14 haravuga yuko igihe tuba tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu Imana muri Kristo Yesu yaduhariye ibyaha byacu byose haleluya ibyaha byacu byose rero byakahise n'ibyakuni by'akazoza niko ufise imbabazi z'ibihe bidashira muri Kristo Yesu warakiriye le pardon des péchés munsi wakiraga kiza muri wewe niba utaramwakira umwakiriye naho ataguha ubuzima bwiwe rero tubona ko Yesu Kristo yafashe ibyagezwe arabibamba mu mubiri wiwe hari ibanga riri mu mubiri wa Kristo Yesu kenshi turavuga amaraso ya Kristo Yesu cyane ariko ari isokre y'umubiri wa Kristo Yesu umubiri wa Kristo Yesu nuko noyibwira mu Gifaransa yari s'est identifié à nous yafashe notre image ari identifié yambara umubiri wacu afata mu mubiri wiwe abambaye ibyagezwe amaze kubibamba afata na wewe arakubambana nawe ku musaraba Bwana Yesu asifiwe mwese mwaramaze kubambwa mumaze kubambwa atarapfa arazuka mu muhambanwa nawe muzukana nawe kugira ngo mugendane ubuzima bushasha nkuko birivuga mugendane ubuzima bushasha ubwo buzima bushasha si buzima si kindi kintu ni Kristo Yesu muri wewe niwe buzima bwawe Kristo Yesu rero turaneze yuko kubwira intumwa ziwe abwira ati ndabahaye icyagezwe hari n'abaje kumubaza ngo tugira ibyagezwe bisumba ibindi kuko umuntu ngana aremwe n'ingana akoze yamashaka kugira icyo akoze umuntu ukora systeme turimo y'isi uko isi ikora turimo
mu buzima kuko duteza gukora ibintu byose dushaka kubirondera, dushaka kubikorera, dushaka kunigana, dushaka urabona niko umuntu wese ameze ahari kandi niko wese mumeze. Ku kazi hari competition, ku kazi umuntu bakora ubuzi atasekirite bafise mu mitima bava bankura, urabona bashaka gukora mu bintu by'ingufu kugira ngo uronke. Wazana mu gakiza rero washaka kuba muri bwa buzima nyene bwo gushaka gukora cyane n'ingufu cyane kugira ngo wemerwe. Mu migenderanire abantu badukunda kubera tumeze ukuntu ndaza kwivuga ko hanyuma hari ibyo abantu baba bashaka kumera bagaca bashaka kugira ngo bakwemere kubera wowe umeze nk'uko bo bashaka. Wasanga rero uteza gukora cyane kugira ngo abantu bagukunde bakwemere bakwakire mu buzima bwabo. Mu Mana rero Yesu avuga ngo nuko rero ndabaye icyagezo gishasha ibindi byose muvyibagiye mukundane nk'uko nabakunze. Bisigura ngo Yesu yari yaraberetse ubuzima bakwiye kubaho, yari yarabakunze gushikaho abantu nabo ati nzotinda mpfe no mu kibanza cyanyu. Yemera no kwitanga, arababwira ko akwiye kwitanga ku bwabo akwiye gupfa. Nimuze mukundane. Yesu yarabagaburira, Yesu yarabambika, Yesu yarabakora ibitangaza ba Petero, yarabereka ibintu bitandukanye, yarababwiye amajambo ku buryo ababwira ati bamubwira ati ufise amajambo y'ubuzima twoguta tukakuvahega mwana tukaca hega mwana, ku buryo yageze ati icyagezwe ndabahaye gishasha ni icy'urukundo. Ubundi mugabo araza kuri Yesu ati mbwira ibyagezwe suma ibindi. Yesu aramubwira ati ukunda Imana yose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'inkomezi zawe zose. Hama aramubwira n'ibindi bitandukanye avuga ati ibyo byose warabyitondeye munyonga ati genda ndazi ibintu. Ubundi aramubwira ati urakunda mugenzi wawe uko wikunda wowe nyene. Rero uza gusanga Imana Yesu atubwira avuga ati ibyagezwe byose uno munsi byugaraniye mu kintu cyitwa urukundo. Imana ishimwe cyane. Byugaraniye mu kintu cyitwa urukundo rwo gukunda abantu. Ariko ikibazo gihari ni uko tutazi icyo cy'urukundo. Abantu benshi turavuga urukundo, umuntu avuga ko akunda impuzu yiwe, umuntu avuga ko akunda impene yiwe, ko akunda inkwavu yiwe, ko akunda ingurube yiwe, ko akunda inka ziwe, ko akunda imodoka yiwe, akunda ibindi ndakunda. Urabona ijambo urukundo turarikoresha mu bintu bitandukanye ku bintu no mu bantu, ariko iby'abantu ibintu reka tubyihoze tuje mu bantu. Rero ijambo urukundo ugiye kuraba mu kigiriki ku byerekeye twebwe n'Imana na twebwe n'abantu, ijambo urukundo riri mu majambo atatu mu kigiriki. Benshi ndatwe musanzwe mubizi ariko turabisubiramo ngo twubakireko mu kuduhuga mu ijambo ryacu. Ijambo urukundo riva mu ijambo agizwe n'amajambo atatu mu kigiriki. Urivuze mu kigiriki bivana n'icyo ushatse kuvuga. Hari ijambo ryitwa fileo bisigura ni urukundo ruri hagati ya jewe n'uwo dusangiye amaraso, umubyeyi wanje, uwo tuvukana, mubyara wanje, data wacu, mama wacu, abonye dusangiye umuryango twegeranye hafi. Aho dukunda n'urukundo rwitwa fileo. Hariho n'urukundo muri fileo nyene rw'abagenzi. Bibiliya tubwira ngo hari umugenzi akubera inshuti gusumba n'uwo muvukana. Haleluya. Hari abantu usanga ari abagenzi gusumba mbere n'abo muvukana. Rero ugasanga uwo murakundana, urukundo rwitwa fileo ni amour fraternel mu Gifaransa. Urukundo rw'abavukana rw'abagenzi, amour amical rw'abagenzi. Ntabwo ukunda umuntu ukumva uramwimvira ko cyane n'umugenzi wawe kumbura icyo mwahuriye ko. Ariko urukundo fileo ni urukundo mu rurimi rw'Igifaransa bavuga conditionnel. Ni urukundo rusaba ibintu. Umuntu uramukunda kubera musangiye amaraso. Hamaze kujamo ikijambo cyitwa kubera musangiye amaraso, muvukana cyangwa mufite icyo mupfana, umukundira ico. Hari n'usanga abantu bavukana batanakundana, umwana n'umuvyeyi badakundana. Mugaba muri bo kubera abavyeyi cyangwa basangiye amaraso haba akantu k'ubucuti haguma kahari. N'igihe gatakaye umuntu arababara mu mutima wiwe kubera uwo muntu hari icyo bahuriye ko c'amaraso. Umuntu yafise umugenzi bari bakundana hari ikintu kiba carabahuje, hariho condition iba yaratumye muhura. Ico kintu cabahuje rero nico mwamubakiyeko kenshi. Iyo mucubakiyeko nabi ugasanga mucubakiyeko nabi kibomotse murababara, muraremerwa, murakomeretsanya, muricuza. Rero fileo mu rukundo ruhagaze kuri condition kubakiye ku bintu. Si urukundo rw'ukuri, ni urukundo rwo rurahari mugabo, ni urukundo ushobora gukomereka, ni urukundo rushobora kubabara, ni urukundo rushobora kubabaza abandi. Hariho n'urundi rukundo rwa kabiri rwitwa eros cyangwa eros. Eros ni ukuvuga l'amour érotique. Ni urukundo ruhagaze ku gitsina, ni urukundo umugabo n'umugore bakundana, ni urukundo umuhungu n'inkumi bariko barashanye bakundana, pana bajya abandi. Bajya nyine bageze mu bigero nyene muravyumva nawe. Bajya abandi bagira ibindi tutazi. Ni eros mugabo igwaye irimo ibibazo y'umubiri muri kamere mbere. Rero abantu bari muri eros bakundana urukundo conditionnel.
nico bituma uno munsi yakubwiye nabi umuntu ashaka kuvuga ngo yakungukiye mu rukundo akumva mapenzi yagiye kweli akatamwa no kuduta kwanza ni wesi we mbega mana just nihenze gamana mana je umuntu je narihenze mana nagize Mariya je ni umuntu ndi hehe binabona guteka mana umuntu agashika ahantu yicuza igituma agiye muri urwo rugo kubera urukundo rwari rwubakiye ku bintu swate n'umuntu mwiza mu buryo bw'igihagararo cyangwa bw'umubiri cyangwa n'umuntu avuga neza ameze neza akunditse mu bantu ico kintu ugasanga ashaka gukweze cyangwa ugasanga n'umuntu afise uburyo uraho ngo shake shock afise shake afise porte-monnaie nini y'ivyibushe muravyumva na konta y'irigande yuzuye ni chic yamara neza ni shock muravye inyuma abantu bose ashaka kubahindukira ugasanga wubakiye kuri ivyo bintu umaze kubyubakira ko urukundo witwa conditionnel ruhagaze ku bintu n'urukundo mwanya wose ushobora kubomoka n'urukundo kandi rubomotse rusiga akajagara aho ruciye. Bwana Yesu asifiwe. Hariho urukundo rwa gatatu rero witwa agape. Urwo rukundo agape n'urukundo rudahagaze kuri ibyo bintu byose, ntiruhagaze ku bintu, n'urukundo rw'Imana ikunda umuntu. Cyo tuba biri tubwira ko urukundo Imana yakunze abari mu isi, kubwo agape Imana yagafye. Kubwa agape Imana yagize agapeo, igira agapeo abari mu isi. Batumye itanga, n'urukundo rutanga, n'urukundo rukoma rusaba gusa. Urukundo rwabo nipe saidia papa saidia mama oya. Ruvuga ati pokea. N'urukundo rwa rutanga, rukoma kwitanga, rukoma rutanga. N'urukundo rutakaze kukintu. N'urukundo rutakura ngo nukomeze neza. Ngo nuko wavukiye ahantu heza, ngo nuko uva mu muryango mwiza, ngo nuko ufise ubwenge bwinshi, ngo nuko usa neza. N'urukundo Imana igukunda muri Kristo Yesu. N'urukundo rwemeye kwitanga. N'urukundo umunsi umwe habaye inama mu ijuru. Mu byashoboye Yohana 5 habaye inama mu ijuru bariyumvira bati ninde yogenda mu isi gucungura umwana w'umuntu. Baricara bariyumvira Imana data irakoranya assemblée générale, irahamagaza abamarayika, abakerubi n'abaserafi, irahamagaza ibinyabugingo imwe n'ababwira bafise amaso ane n'amababa 6, irahamagara abamarayika ba Mikayeli n'abagaburiyeli, irahamagaza n'abandi batoya tutazi bari mu ijuru, hari n'abandi tutazi benshi burya bari mu ijuru, irahamagaza ngo n'abatama 24 ngo bose ngo bati ninde twotuma hariya mu isi wagenda acungura umwana w'umuntu. Ariko ngo bose bararaba imibabaro umuntu ateza kubanza kubabara, barabanza baratinya, baravuga bati ntibishoboka. Ngo ariko umwagazi w'intama ngo yabanga imbere y'uko ijuru n'isi biremwa, wacanga barahaguruka ngo bijuru bose bashobora barafukama, barunama, barabangura bereye gushimwa ngo umwagazi w'intama, bose barapfukama kubera Yesu Kristo yemeye kuza ngaha. Biri tubwira ngo yiyambuye icubahiro ciwe, ngo araza bapfa urupfu ngo yishoye n'umu esclave n'umuja, bapfa n'urupfu rubi rwo kumusaba, araganduka gushika no ku mu bapfuye. Ngo Imana yamuhaye izina rito andi mazina yose, mugira ngo mu izina rya Yesu amavi yose azafukama, n'indimi zose zizatura ko Yesu ari umwami, kuko ikigo ca data watwese Imana yacu. Ubwo nibwo rukundo rero ndahagaze ku bintu, si rwa rukundo rw'abaririmbyi bo ngahanze baririmba ngo nkunda gukunde dukundane n'ibindi bitandukanye. Si ibyo onye, n'urukundo rwa ndagukunda ukomeze kose, ndakwemera uko nyene umeze, ndagukunda inconditionnellement. Ubwo nibwo Yesu yabwiye intumwa ati mukundane uko nabakunze. Ntaco yigeze abasaba yagumye abaha gusa, ntaco bamuhaye ba Petero banzurita, sinzi ko muraraba muri Bibiliya nta kintu na kimwe bamuhaye ba Petero. Yarabahamagara arabatoranya batanamurondeye, aca kuruzi aramupitura Petero tugende, ahamagara Andereya tugende, ahamagara ba Matayo tugende, baramukurikira baha amafi n'imikate yakuye muri boulangerie yo mw'ijuru. Arabamanukira data bahezagiza imikate iryoshe cyane bayumve, n'amafi arayahezagira batarovye batanokeje, bararya amafi bararyoherwa. Haleluya. Bakamva bamukurikira bati umugabo wa amafi n'imikate twumva inyuma tutakoze amafi yamure. Umuntu arakunda ibyagusa rero, ibyabure raryoshe ngo bitera ubwenge buke. Rero ba Petero bamukurikira bati mukundane nkuko nabakunze, mukundane nkuko nabakunze. Rero tubone neza yuko izo mpundo zitatu hari urukundo rukomeye cyane rwa gatatu nshaka guhagarara kuvuga bwawe n'Imana rwitwa agape. Urukundo Imana igukunda, ndagenda babwire twarize kubyerekeye ibyagezwe ejo n'igikorwa cyabyo, ndagenda kubwira biragoye yuko ubuzima bwa Kristo ruri epanui bwagutse bunezerewe bw'amara n'umunezero mugakiza kugira impact ngaha ku isi, wagica umaze ngaha ku isi ukamenya igituma uri ngaha ku isi utaratara urukundo Imana igukunda. Ikibazo dufise mu ishengero nuko abantu benshi bashaka gukunda Imana atatara urukundo Imana bakunda. Niyo problème dufise, abantu bari kwariruka mu gukunda Imana
batatahura ko Imana ibakunda ariko biri tugira ngo kubura ukuntu Imana yakunze abari mu isi bisigura ko Imana amaze kutudeklarara ko idukunda muri Kristo Yesu yaramaze kubipronounce irabiproclama iravuga ati ndagukunda ndakwemera ingo muri jewe ingo umaze kwinjira muri Kristo urukundo rwiwe rwaramaze gusukwa hose muri wewe wajya Bwana Yesu asifiwe. Nakunda Yesu. Musi namubonye. Mutamara ati musi namubonye muhungu wanakayamfashe nzomugurira icupa. Yesu nacupa nzomugurira. Ariko tuzosangira umuzabibu. Niko yavuze nzosafura kundi muzabibu ndari kumwe namwe. Tuzobana nawe bidashira. Cyo rero nje byizigiro byacu. Ubwo nje byizigiro byacu. Ko tuzobana nabo tukabana nabo. Yohana yajyama kuri Yesu ngikiriza je ngiye azoguhama mpese imisi yose nibaza ko aco kintu vraiment numva nzomusaba Yesu nyihekere gusa nibaza nshaka kubitugu nibaza nshaka urutoke akanjana mu kiganza haciye hose nyana meze gutya mu kiganza ariko numva umengo Yesu icoma nkazomubona umunsi kandi nzomubona atrete. Haleluya kaka uzomubona sijewe jenyene ntushungirira ishari nawe turi kumwe muri Kristo Yesu. Haleluya tuzomubona twese. Rero urukundo rw'Imana ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umukristo kugira ngo agubwe neza yakukiwe mu buzima bw'Ukristo. Adusome ijambo ry'Imana dutahure ikintu cyane dukwiye kumenya tukizera ko Imana idukunda kugira ngo tube mu buzima bwagutse bunini mu Mana. Dukwiye kumenya no kwizera ko Imana idukunda. Kubandika mu cyane iki kintu niyo point ya mbere. Dukwiye kumenya no kwizera yuko Imana idukunda. Dukwiye kubimenya kumenya ikintu gikomeye no kubyizera. Yohana wa mbere cya 4:16. Yohana wa mbere cya 4:16. Yohana wa mbere cya 4:16. Yohana wa mbere cya 4:16 katwasoma. Yohana wa mbere cya 4:16. Aravuga ngo natwe twamenye kandi twizeye. Mwumve ingene Yohana avuga. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana. Ahantu uguma mu rukundo batubwira ngo Imana n'urukundo ahantu aruze uguma mu rukundo shaka washe uguma mu Mana. Haleluya. Uguma mu rukundo Imana n'urukundo uguma mu rukundo uguma mu Mana. Uguma mu Mana Imana iguma muri we urukundo ruguma muri we. Rero ngo natwe twamenye kandi twarizeye. Twaramenye na connaissance. Iri jambo ariko arava kumenya ni jambo mu kigiriki riba la connaissance parfaite et absolue kumenya gushitse atana kimwe guhajije. Ni byandi umenye ikintu ukakimenya kukizi kandi kukizi. Bashobora kumenya kugisa kusanzwe ukizi. Hari abantu bazi ibintu atenda abikora ahumirije. Hari abantu usanga ibintu abiza bimetriza. Hari umuntu usanga muzinanye ari umugenzi wawe cyangwa ari umuntu mubana cyangwa gukorana kubwe naho akorora ukacumenya icashase kukubwira. Warimo atwara abantu bisarangaje gukorora. Musogene mu miryango umuntu ashobora kuraba umushinga nashaka gukora ikintu ashaka gusinyira n'umudamu wiwe cyangwa umudamu ashisinyira umugabo cyangwa umwana gutyo ashaka ngo ugasanga barakora ko nakorora gatatu bisigaye ati uyu muntu tumusezeye tubwira ntumuzimana. Urabona hari abantu bameze ko mu miryango hari abantu mu miryango bakeneye ataha cyangwa bati akamusinyira ibyo ukora sibyo cyangwa murabe urujisho ijisho rimwe ukabona ngo ni ijisho rimwe amaso ane yamuraba agashobora ritoye ikosa atarinze kuvuga ngo mumenye icyo bavuze. Iyo ni méthode de communication yabo hagati yabo kubera iki baramaze kumenyana. Iyo connaissance naho umenye ikintu mukanywana naco muri cyo ndavuga nawe ikintu kiba muri wewe kikubwiza amaraso ari cyo uhema ari cyo uvuga. Cyo tuma Yesu yavuze ngo ibivuga mu kanwa k'umuntu bimutima mu rubambe bijya gusohoka mu kanwa kiwe. Rero hamwe ibintu wamaze kubimenya kandi bisohoka mu kanwa kawe niyo ugarabona yuko Imana itagukunda. Niyo urabimenya ukamenyesha n'abandi. Haleluya. Uranabimenya ukanabyizera. Kubimenya ni kimwe kubyizera n'ibindi. Kubyizera no kubyapika ni kubishira mu buzima bwawe bwa misi yose. Ni kubivuga, ni kubyumvira, ni kubiba mu kubibwira abandi. N'ubuzima bwawe ntugarangaje ngo Imana yarampebye. Musanga y'amasengesho yo kurira. Umuti Imana warantaye, Imana wagiye, Imana kwereka ibyambayeko. Cyari cyo wantaye.
mwari muzi ko abantu benshi bakijwe muga banga Imana bakijwe ko ibahagakiza ibahagakiza kuja mu ijuru bazi Imana ko basaba Imana ibintu gusa ariko kumva ko Imana bakunda urukundo rukomeye cyane genda kubwira Imana yarakudekaraye muri Kristo Yesu gukunda yaramaze kubikudekara hafi imyaka 1010 bingahe apana 2000 sinzi imyaka 2000 ariko Imana yitubwira ngo yadutoranije kera mbere yo kwisiremwa udushanye ishusho y'Imana mu rukundo bisiga ko muri aza muri accident wewe Imana yarakwimviriye ko yo Imana y'ejo yarakwimviriye ko Bwana Yesu asifiwe yarakwimviriye ko uri muri plan eternelle y'Imana uri mu mugambi wiwe bidashira w'Imana wewe hari abantu bazi ko baje kwisi mu sanganya rikomeye cyane impanuka y'imodoka siyo manuka gusa ariko ndagana kubwira muri manuka wewe muri accident wewe kabisa iyo waruzi kimera gushanje mu mutima wawe iyo waruzi ariko ndasenga mu izina ry'Yesu ngo bitanu no muzi rero Imana dusaba ngo tubimenye twe tuvyize nabuze ni kumenya ntukore so kumenya Imana shaka tumenya kugira ngo twizere tubigenderemo kwizera no kivyi banivuze ari ukuri muri kahise ukwizera kutubira ko ibintu byamaze kuba muri kahise no muri kubu muri kazoza tuzosha tubigenderamo tugira turabigenderamo ku munsi rero kwizera bane data dushika ahantu twumva ko Imana dukunda ni gukunda kubera wayikoreye igukunda kubera umwana wayo nta muvyeyi niwe akunda umwana wiwe kubera abantu kumukorera nta muvyeyi niwe yoza kubwira umwana wiwe ngo mwana ngo washaka huru cyangwa we mukobwa we umubiriza ngo ngira ngo nsuye kwita umwana wanje ngo uzobanza ugende ntibakira inzu kwitanganyika ngo sindaraba ikiyaga cy'umukira ayibwira umwana w'imyaka 3 ese kugora urukundo ariko uwo mwana niyamenya ko Pawulo amukunda azomukorera ibintu byose bishoboka ko urukundo ni force urukundo ni inkomezi n'ububasha bukomeye cyane buhindura imisozi buhindura inzuzi buhindura abantu ubwo rukundo rw'Imana maze kurutahura bitubwira ngo Imana itwa urukundo yadukunze ko duhaye igisongo dupfira kera tukira abanyabyaha Imana bari yagukunze ni gukunda imeze neza hari abantu bazi imbere y'Imana bazi yuko imaze kubakunda ko bameze neza akimana gukunda ukiri umunyabyaha kuba mwerekana umuntu n'imbabazi byayo ko atabona bashobora kwikiza atari Kristo Yesu mukijije haleluya naco wokora kugira ngo Imana ikwemere cyane naco wokora mu kwemere bukebuke aco wokora nuko wizera Yesu Kristo cikwemera ibihe bidashira rero Imana twe kurukundo dukunda muri Kristo Yesu nuko duhaye umwana wayo Kristo nagaruka mutumva icarico kubona Yesu yaradupfira kubona Yesu yaraje kwishushanya natwe nuko tutarabyumva ndaje sindabyumva neza kandi umase cyane ngo ndabyumve cyane Pawulo abwira abanyefeso 3:14 kumanuka gushika 20 ngo ndabasengera kugira ngo mumenye urukundo rw'Imana rw'amajefu ko bwaguke imbere inyuma ngo mumenye ibyo barashaka gukora birengeye by'umuntu yosaba n'ibyo yokwiyumvira aba dutahura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe barazaga kubwira ngo Imana yagukunda kuno mugoroba ryo jambo ndagufitiye haleluya rero bakukunzwe cyane ushaka utakuza ukundwa baramuzi ikibazo gituma dutahura ko Imana dukunda ariko ari ubuzima benshi twabaye mu buzima bwacu bwa kahise ubuzima bwa kahise barafite ingaruka mu buzima rukristo mu bantu benshi ibyo nababwira ko ibintu nabayemo ariko ndashima Imana ko ubuntu bw'Imana bwasose mu buzima bwanje nkakira ndakira ku munsi kahise k'umuntu karafite ingaruka ku buzima bwa rukristo ariko nako kahise nako Imana yarakubaza kugatwara muri Kristo Yesu ikibazo ufise nuko tuma twibuka ibintu bya kera rero niba wakuze kundwa utemewe ikibazo ufise tangura watura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe igiri kurasenga tuba abantu bavuga bene data tubisigazo dusaba Kristo batavuga na confession ukonfese tukonfese twiyumviriye ntitwatumye twiyumviriye twatushita mu Imana tuvuga ko muri Kristo Yesu urahagaruka kuti narahezagiwe ndakundwa ndakira urukundo rw'Imana ku buzima bwaje Mana umutima wanje wuzuye urukundo rwawe waranyije urukundo rwawe ndumurakunditse mwemu wawe muri jewe nahindutse ingoro yawe mbega waruzi ko utambukiye hose Papa God wari hari aho utambukiye hose Papa haleluya oh ndamukunda aho